Twongeye kubaha ikaze mu mwanya wacu bakunzi ba muri kubikana mu mpande z'isi ikaze mu makuru akwiye kubabwira amakuru ariko rwa ku isi muri kano kanya muri amakuru yashobora amakuru y'intambara iri kabuzi y'igihugu cya Ukraine n'Uburusiya ndetse muri amakuru twavuga avuga muri Amerika twavuga avuga mu Bushinwa ndetse n'ahandi muri amakuru nyine twavuga n'avuga ku mugabane wa Afurika akaze n'amakuru Tungiye kubaha ikaze tubisabira sabone cyangwa subscribe bakoresha ururimi rw'icyongereza amakuru yacure nk'uko tubabwiye tugiye kuyatangura ku ntambara iri kwirahuza igihugu cya Ukraine n'igihugu cy'Uburusiya tukaba tugeze rero mu kwezi kw'irindwi intambara itanguye ihuza igihugu cya Ukraine n'igihugu cy'Uburusiya umuco w'Uburusiya bwatanguje ku gihugu cya Ukraine bwise ngo special operation iyi special operation ikaba yatanguye tariki 24 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2022 intambara yo kuva n'icyo gihugu cyo gihe none umunsi ikaba ikibandanya ndetse rero ikaba atanasi nimwe ifise iboneka yuko intambara yoba igiye guhera bwa vuba aho rero biboneka ko ku mpande zose baguma begereza umuriro yari igihugu cy'Uburusiya kiko kigerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo gitsinde ino ntambara mu gihe nayo ku ruhande rwa Ukraine igihugu cya Ukraine nacyo kiko kiragerageza ibishoboka byose kugira ngo kirabe ko cyotsinda ino ntambara aho wese rero ku ruhande rwiwe ariko akora uko ashoboye kose kugira ngo atsinde intambara igihugu cy'Uburusiya nacyo cyateye igihugu cya Ukraine kikaba kimaze kugenzura akarere kose ka Donbas region akarere ka Donbas region mu sange nako bagizwe n'intara zine zikuru akarere kose ka Donbas region nkuko twagiye tubivuga akaba hari ibice 20% bigize igihugu cyose cy'igihugu cya Ukraine twese ko igihugu cya Ukraine ari igihugu kinini cyane kano gace kose ka Donbas region kakaba kangana n'ibihugu bitatu bya East Africa ufashe Burundi na Tanzania ugashirako no Uganda canke ugafata Uganda na Tanzania n'u Rwanda niko kama karere kose ka Donbas region muri rusange kangana urumva ko atari akarere gato cyane rero reka tubabwire ko intambara yifashe muri kano kanya ku rugo rw'intambara hariya mu burengerazuba bwa Ukraine intambara kandi rero uyiko irabera hagati neza ari kinuko cha Odessa niho rero hari kuhabera imirwano ikomeye cyane rwose hagati y'igisirikare cya Ukraine n'igisirikare cy'Uburusiya rero abasirikare b'Uburusiya bari mu karere ka hafi bari mu karere ka Donbas mu karere ka Kherson aho bari koragerageza hakumeneka ko bari kwashaka kwambuka akano karere ka Kherson barabwiye ko hura wambutse akarere ka Kherson kamaze gufatwa n'igisirikare cy'Uburusiya ko ucushikira Odessa ndetse ukinjira hano muri Kharkiv rero iboneka rero ko abasirikare b'Uburusiya bongereje ibitero byinshi cyane muri kariya karere kugira ngo abajabuke kano karere batere hano muri kano karere ka Odessa ndetse na Kharkiv ariko rero igisirikare cya Ukraine naco nyene rero kiriko kiraboneka ko muri kino gihe kiriko kirihagara ko kiriko kirakoresha inguvu zikomeye cyane gose cyane kubera ibigwanisho bikomeye cyane gose igihugu cya Ukraine giheruka guhabwa n'igihugu cya Amerika ndetse n'abasirikare benshi ba Ukraine baruka kugira imyemenyerezo mu Bwongereza ndetse no mu bindi bihugu by'Uburayi biboneka rero ko abasirikare ba Ukraine bari kubagera bazifatamo neza muri kano karere kuko kano karere abasirikare b'Uburusiya bakamazemo hafi indwi zibiri zose ariko ntibiyeshoboka ko bambuka kano karere ka Kherson rero igihugu cy'Uburusiya no munsi cyateye amamisire menshi mu karere ka Odessa ndetse ayandi mamisire akabagwe mu karere kitwa Kremenchuk aho rivugwa ko abantu nibura ngo 8 bapfuye n'abandi bashika 20 barakomereka mu bitero byakozwe na misire z'igisirikare cy'Uburusiya byakozwe mu munsi ahandi rero hariko habera ibitero nyene muri ubuno burengerazuba bw'Uburayi ni ahari ikigega c'amutara canke ca nuclear power plant ca Zaporizhzhia nuclear power plant hariho ho biboneka ko byakomeye cyane rwose igisirikare cya Ukraine cyashizemo ingufu nyinshi cyane rwose hano hegere kino kigega kugira ngo gicirukane abasirikare bari muri kino kigega ndetse bikaboneka ko umugambi wo kwirukana abasirikare b'Uburusiya bari hafi ya kino kigega ca nuclear power plant ca Zaporizhzhia atari umugambi w'igisirikare ca Ukraine kuko kino kigega gikomeye cyane rwose ndetse gifitiye cyane rwose isi na cyane ko umuriro uva muri kano karere ugenda mu bihugu byinshi byo mu Burayi ndetse ubundi ukaba uja kive ku mugwa mukuru wa Ukraine ubundi ukagaruka mu karere ka Donbas region kose rero umuriro rero ukaba ari mwinshi cyane rwose uri mu gihugu ca Ukraine ndetse kino kigega ca Zaporizhzhia nuclear power plant akaba ari cyo kigega kinini cyane rwose cy'amatara kurusha ibindi bigega byose ibihugu bya Buraya bifise rero n'ukuvuga ko gitanga umuriro mwinshi cyane rwose kandi kaba kibitse kino kigega ca nuclear power plant umara habisi cyane bwo mu bwoko bwa nuclear rero kuba Uburusiya rero ikaboneka ndetse ko aricyo ikintu gikomeye cyane rwose Uburusiya bumaze kugira ko kuba butanguye intambara muri Ukraine ndetse rero Uburusiya bukaba bwamenyesheje ko butarota aburekura kino kigega ca
Zaporizhzhia nuclear power plant ndetse nyuma yaho Amerika yasabye ko kwiga abasirikare b'Uburusiya bahama ndetse n'abasirikare ba Ukraine bagahava ndetse no mu miryango mpuzamakungu ugasaba ko yaba Uburusiya na Ukraine guhagarika ivyo kurwanira hano hari kino kiga ca Zaporizhzhia nuclear power plant ariko bikaboneka ko atana kimwe kiriko kiratanga kuko Uburusiya bwarase guhagarika intambara muri kano karere. Tugira nyene rero kuri kino gihe ca Zaporizhzhia nuclear power plant iboneka ko ariho isoko ry'imigwano twamenyesha ko uno musi nyene rero Uburusiya bwongera abandi basirikare benshi ni nyuma habonetse ko rero ibihugu by'Uburayi ndetse na Amerika bifise umugambi wo kwirukana abasirikare b'Uburusiya bari muri kino kiga ndetse aho rero Ukraine yari yabujijwe gutera hama misile ariko none musi Ukraine yasuye kongera gutera hama misile atari makeya ariko rero umuvugizi w'igisirikare c'Uburusiya umuvugizi w'ubushikanganje bwo kwivuna amasi bw'Uburusiya yamenyesheje ko ngo Uburusiya buriko burakora ibishoboka byose kugira ngo bukingire kino kiga ca Zaporizhzhia nuclear power plant aho rero akaba yamenyesheje ko bagiye kuhajana ama anti-missile system y'ubwoko butandukanye kugira ngo bakinge ko kino kiga azana ibyago ku isi ndetse akaba yamenyesheje ko bagiye kureka n'abahinga ba Watchdog ba Nations Unies kuza hano hari kino kiga kugira ngo barabe ko zifashe mu gihe Nations Unies yari yasabye ko kino kiga ngo coba kirahagaritswe iby'agateganyo ariko rero Uburusiya bukaba bwarabyanze ndetse bukabamenyesha ko Uburusiya butazokuraho abasirikare babwo uko byagenda kose ndetse bukamenyesha ko ngo kino kiga kizobandanya gitanga amatara ariko rero icyo bibaza ko Uburusiya bushobora gukora no gucira amatara ibihugu by'Uburayi ava muri kino giga ndetse no gucira amatara kive mu mugwa mukuru wa Ukraine asanzwe na nyene ava muri kino giga turabandanya n'amakuru. Tukiri rero ku ntambara heriko irahuza igihugu ca Ukraine n'igihugu c'Uburusiya boneka ko bibandanya bitera indi ntera aho rero boneka ndetse ko intambara ishobora kuba mu gihugu ca Ukraine ikadukira n'ibihugu bya Buraya ndetse n'abantu benshi abategetsi benshi mu bihugu bya Buraya batanga ubwoba boneka ko Uburusiya mu byo bumaze imisi biriko burakora Uburusiya buriko buregereza ibigwanisho bikomeye cyane gose ku mipaka yose bihana rubibe n'ibihugu bya Buraya nk'akarorero ni amasite y'imigwano ashika kuri 5 Uburusiya buherutse kugira amasite nayo akaba amwe yegereye ku gihugu ca Poland ndetse yandi akaba yegereye ku ruhande rwa Bulgaria ayandi nayo akaba yegereye neza hafi y'igihugu ca Lithuania aho rero ibihugu byose bisanzwe biri muri NATO rero bikaboneka ko Uburusiya buriko bwitegura ndetse ahandi hajamwe amamisile yo mu bwoko ndetse bwa hypersonic missile ni urengera hafi uburengerazuba bwa Belarus navyo bikaba bivuga ko igihe Uburusiya bushaka gutera zino misile muri Amerika ngo hano niho heza cyane rwose abashobora gutera muri Amerika bakoresheje ndetse Amerika ikaba yahise igira itangazo biciye kuri Secretary of State wa Amerika aho avuga ko batewe umutima uhagaze n'ibyo Uburusiya buriko burakora aje kwegereza amamisile hypersonic missile mu bihugu bya Buraya Uburusiya nabwo bukamenyesha ko ngo bugomba gukingira umutekano w'imbibe zabo nguko byikwenda kose kubera iyongerwa ry'abasirikare ba NATO mu karere rero ngo Uburusiya ntibugomba gusamara na gatoya ngo bugomba kuba bwiteguye ibindi rero byabaye kandi nuko indege za gisirikare za Belarus nazo ziriko zirasubiramo ivyo bita modified ziko zirasubiramo kugira ngo zishobore kuba zogira ubushobozi bwo gutera amamisile yo mu bwoko bw'umara bwa nucleaire ibi rero Perezida Lukashenko wa Belarus akaba yari yamenyesheje ko ngo indege za gisirikare za Belarus zigomba kuzosubirwamo zikaba zifise zikagira ubushobozi bwo gutera amamisile hypersonic missile ndetse n'amamisile nucleaire ibi rero bikaba byari bisa nuko byari kuri cyane kuko ikino gihugu ca Belarus kitari gifise ubushobozi bwo gutunga ibigwanisho vya nucleaire ariko rero bikaboneka ko Urusiya buriko burarenga ku masezerano yose mpuzamakungu bagiranye n'igihugu ca Amerika atuma nka kino gihugu ca Belarus kitagira buno bigwanisho vy'umba indege za Belarus zatanguye gusubirwamo ndetse rero Perezida Lukashenko akaba yahise amenyesha abamenyesha makuru ati ibi nari nabibabwiye ngo mwazama byo gushina ngo ariko rero turabona ko umutekano w'ibihugu byacu ugeramiwe ngo tugomba kuba twiteguye igihe cyose ngo abanyamerika bibaza ko bafise ngo anti-missile system akomeye ndetse bibaza ko bafise n'indege za gisirikare ngo zikomeye ngo ariko rero mu gihe dukora amajisho mu byo byose ngo ntashobora kubakiza ngo misile yacu akomeye cyane rwose aho yavuze ko ngo misile
hypersonic missile Uburusiya bufise ngo Amerika ngo nta bushobozi namwe ifise bwo kuhagarika kugwa aho ari hose boshaka kuyatera ku butaka bwa Amerika bikaba vyamenyeshejwe na perezida wa Belarus mu gihe twashimagiza igikorwa kimaze imisi gikorwa aca gusubiramo indege za Belarus zikaba zifise ubushobozi bwo gutera amamisire hypersonic missile ndetse n'amamisire umara ariko batamenyesheje igitigire c'indege zasubirwemo ariko rero nk'uko vyerekanwa na satellite y'abanya-Israel bikaba byarabonetse ko indege z'ukuri za Belarus zasubiyemo zikaba zifise ubushobozi bwo kuba zotera amamisire ya nucleaire ndetse n'amamisire ya hypersonic missile. Turabandanya n'amakuru. Ikindi rero cyerekana ko intambara muri kino gihe ikomeye ishobora kwaduka ndetse igakomera cyane ku isi. Ibihugu byose by'Uburayi rero n'izindi bihugu bitakunda gushira imari nyinshi cyane amafaranga menshi mu by'intambara biboneka ariko ariko gashyira amafaranga menshi cyane rwose akaba n'igihugu cya Canada kiza caragirije ibyo gisirikare nk'inshuro zitatu. Ibihugu byose by'Uburayi niburi kitari inshuro zitatu kikaba cagirije inshuro zibiri biboneka ko amasosiyete akora ibigwanisho ubu ariko arashorwa cyane rwose nk'akaba nk'amasosiyete muri Amerika hari amasosiyete ariko arunguka cyane ndetse n'amasosiyete mu Bwongereza ariko arakora ibigwanisho byinshi agurisha mu bihugu nka Canada ndetse na Poland na Bulgaria ndetse n'Ububirigi ubwazo ndetse n'Ubufaransa bakaba bariko bagura ibigwanisho byinshi bikaboneka ko biteguriye intambara ishobora kwaduka hagati y'Uburayi ndetse n'abafashanya n'Uburayi. Ikindi gihugu rero biboneka ko kiriko kirakora ibishoboka byose mu ntambara naco ni igihugu c'Ubushinwa. Igihugu c'Ubushinwa rero ndetse bikavuga ko baba bariko bagira mu masezerano y'ibanga hagati y'Ubushinwa n'Uburusiya kugira ngo bahangane n'ibihugu by'Uburayi ndetse n'igihugu c'Amerika na cyane cyane ko igihugu c'Amerika biboneka ko kiriko kirasotora igihugu c'Ubushinwa. Uno munsi kandi rero igihugu c'Amerika cyangiriye kurungika ubwato bubiri bw'intambara bukaba buriko burazunguruka mu micungararo ya Taiwan. Aho rero ibi bikaba Ubushinwa bwahise buvuga ko ari gusotorana kwa Amerika bukomeye cyane ndetse Ubushinwa bukaba bwanishije ko butagiye kuvyihanganira ukubandanya gusotorwa n'igihugu c'Amerika. Igihugu c'Amerika cyavuze ko ibi ari ibintu bisanzwe kuba amato yabo y'intambara aciye ku butaka bwa Taiwan ngo na cyane cyane ko bavyumvikanye n'igihugu ca Taiwan. Biboneka rero ko Amerika iri kwerekana ko yashikiye igihugu ca Taiwan ndetse abategetsi batandukanye muri Amerika bakaba bamaze imisi bagendera mu gihugu ca Taiwan nk'ubuheruka n'inzira yobowe n'uburamatari wa Georgia ndetse inyuma yaho hakaba hari n'abandi benshi n'abashinga amateka bandi bari n'ubundi mu gihugu ca Taiwan. Igihugu ca Taiwan kimaze gusinya kontra y'imiliyoni $250 z'amadolari y'abanyamerika ku bigwanisho bishasha igihugu ca Taiwan kigiye kugura mu gihugu ca Amerika. Turabandanya n'amakuru yacu akurikira amakuru akurikira rero tugiye ku mugabane wa Afurika tuve mu ntambara ziko zirabuhari ariko rero aya makuru nyene turahereye muri Tripoli mu gihugu ca Libya. Mu gihugu ca Libya naho nyene hasubiye kwaduka intambara ikaba ikomeye cyane rwose muri Tripoli aho rero kuva hirya y'ejo ibitero biriko biraba i Tripoli byaturutse impande zine zose z'umugwa mukuru Tripoli wa Libya. Tubuse ko Tripoli kuva aho perezida Gaddafi akwira ku butegetsi ndatsakaniye urupfu rubi n'abanyamerika ndetse na NATO muri kino gihugu hatigeze hasubira kwa mahoro. Ubu rero intambara ihari ni hagati y'ubutegetsi bubiri, ubutegetsi bwitwa ko bwemewe na Nations Unies ndetse n'ubutegetsi buvugwa ko bwemewe n'amashingamateka ni abashikiranganji wa mbere babiri abatuma igihugu bose barwanira ubutegetsi. Umushikiranganji wa mbere abatuma igihugu asanzwe yemewe n'amashingamateka nako yemewe n'umuryango mpuzamakungu Nations Unies Abdullahi Hamid akaba ariwe ayobora kino gihugu ariko rero inama nshingamateka mu mezi atatu aheze ikaba yatoye uwundi yitwa Fatih Bashir ko ariwe uyobora kino gihugu mu gihe inama nshingamateka yamenyesha ko manda ya Abdul Hamid ko yari yaheze ariko rero uyu Abdul Hamid yanka kurekura ubutegetsi akavuga ko azotanga ubutegetsi ku muntu azoba atowe n'abanyagihugu. Rero akaba hari ibyo rero amatora nayo mubizi ko muri Libya yahagaze inshuro zitatu zose n'ubu akaba hataraba amatora ndetse bikaba bivugwa ko amatora ahagaze kubera umuhungu asigwa na Gaddafi yari yemerewe kwitoza maze icyo gihe amatora bahita barahagarika yari kuba mu mwaka nyene 2022 n'ubu akaba hataramenyeshwa amatora azobera mu gihugu ca Libya. Rero n'ubu imirwano iri kwirabandanya i Tripoli aho rero abasirikare bashigikiye Abdullahi Hamid bariko bagwana n'abashigikiye Fatih Bashir kugira ngo bayibore kino gihugu. Rero abantu bamaze gupfira muri no mirwano kugeza ubu bamaze gushika abantu
34 abandi bashika ngo 150 bakaba bamaze gukomereka nk'uko ibiharuro by'ibanze by'ibiriko biraba hamwe n'intambara biriko biravugwa ndetse amazu atari make akaba amaze gusha ndetse n'amazu ya leta akaba amaze guturirwa. Ubu rero intambara ikaba iriko irabandanya, akaba ari amakuru tubandanya tubatohoreza. Tuve ngaho rero muri Ethiopia nako tuve ngaha muri Libya dusimbire mu gihugu cya Ethiopia. Mu gihugu cya Ethiopia naho nyene rero imirwano yasubiye kwaduka hagati ya leta ya Abiy Ahmed ndetse n'umuhari Tigray usanzwe kurwanira mu buraruko bwa kino gihugu. Tigray rero ku mugwa mukuru wa Tigray w'intara ya Tigray hakozwe ibitero bikomeye cyane rwose n'ingabo za Abiy Ahmed, aho rero mu bitero byakozwe n'indege za gisirikare bivuga ko ngo byaba byasambuye aho yanyegeje ibigwanisho by'abasirikare by'abaroberi b'abanyatigray bonetse imyotsi myinshi cyane rwose ndetse amazu yatewe ko akaba yasambutse mweho ibitero ubwoba. Rero akaba yakurikiwe n'amasasu menshi yabereye muri kano karere aho abantu benshi bahunze ndetse bikaba bitaramenyekana by'ukuri ndetse bikaba byogorana kumenyesha ubu nyene ivyononekaye muri kino gitero canke babara abantu bapfiriye muri kino gitero. Ariko ikibonekeje nuko abantu kuko hari ku munsi nyene hari hasanzwe muri kino gisagara hari abantu benshi urujya n'uruza rw'abantu bari ruhari. Rero ibitero bikaba byakozwe ndetse kuva mu ndwize tubutse ko intambara yasubiye kwaduka mu bice nka za Afar region ndetse na Amhara region, aboneka rero ko iyi hari yose imigwi y'abaroberi ihanganye n'igisirikare ca Ethiopia ndetse umuryango mpuzamakungu twamenyesheje ko bakwiye gukora ibishoboka byose kugira ngo bahagarike ingwano cyane cyane ko ubukene bwugarije n'igihugu bo mu karere ka Tigray ndetse na Ethiopia iyobowe na Abiy Ahmed ikaba yarase ko imfashanyo zo kuzishika muri kano karere kubera ko nk'uko imfashanyo zogenda zoba ibigwanisho bishiriwe bano bategetsi ba Tigray na cyane cyane ko bimaze kuboneka ko Amerika ndetse n'abandi bategetsi bo muri ONU bashigikiye uno muhari wa Tigray. Tubutse ko igituma leta ya Abiy Ahmed idashaka ko Nations Unies ivyivangamo nuko bavuga ko umukuru w'amagara abantu OMS avuka muri kano karere ka Tigray nawe akaba akorana hafi cyane rwose n'umukuru wa Nations Unies ndetse akaba akorana hafi n'abanyamerika. Ariko ribi akaba ari byo ibirego leta ya Abiy Ahmed imwagiriza, akaba yabihakanye ko atana hamwe asanye no mu hari Tigray ko atanawufasha. Ariko bikaba byagiye bivugwa mu nyamakuru byinshi ko uyu Theodore ariwe afasha bano bagwanye ba Tigray kuronka ibigwanisho na cyane cyane ko mwumva ko afise ubushobozi bukomeye cyane gose ko bari bayoboye umuryango mpuzamakungu uharanira amagara y'abantu ku isi. Akaba havuka rero no muri buno bwoko Tigray uyu yagirizwa ko ari babafasha. Rero imirwano n'ubu irabandanya, tukaba tugiye kuzatubatohoriza uko biriko biragenda rero muri kano karere muri buno burere bwa Ethiopia ariko harabera imirwano. Akaba rero nungaha duciye turangiriza amakuru. Mwese mwakoze abayakurikiye tuza kwirasabone cyangwa subscribe mushikare kugira ibihe byiza, Imana ishikare kubazigama cyane.